Mwiriwe neza bakundwa bene data n'inshuti muri hano, intwari z'umwana wa Dawidi bakora mu gihugu cyose c'Imana mu kugwiza ibitabo, mu mavideo hamwe no mu buryo bwose mukora ibikorane mu bibanza bitandukanye kugira ngo bityo mujane ijambo rya Kristo. Muri kano kanya kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe kugira ngo dusabikanye dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe. Araco gituma ngomba gusoma muri Matayo igice ca 14 murongo wa 13 kugeza ku 21, aho icanditswe kitubwira kiti Yesu avyumvise arahava. Aha n'igihe Yohana umubatizi yari yaciwe umutwe. Yesu yumvise ko Yohana bamuciye umutwe, haravuga ngo Yesu avyumvise arahava, agenda mu bwato aja ahantu h'agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijanye inkokoro. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe, abakiriza abarwayi. Bugorovye abigishwa baramwegera, abigishwa biwe bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwirondererayo ivyo kurya. Yesu arababwira ati ntibarinda kugenda, muba ari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati ntavyo dufise hano atari udutsima 5 n'udufi 2. Nawe ati nimubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yabira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza araba mw'ijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa. Abigishwa bagaburira ishengero, bararya bose barahaga, batororokanya utumanya tw'imisigazwa twuzura ibisimbo 12, kandi abariye bari abagabo nk'ibihumbi 5 ukuyemwo abagore n'abana. Isi Imana ihezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Muba ari mwebwe mubagaburira. Aya n'amajambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, kandi aya ni nayo majambo natwe nyene atubwira. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kino gitangaza cyo kugwizwa kw'imitsima n'amafi kugira ngo ahe ivyo bari bakeneye barya abantu benshi bari bakurikiye Yesu, n'ishusho n'ingero yo gushaka ko mu buryo bw'impwemu uko ibiremwa abantu bazoba bafise mu bugingo bwabo, aho bazoba bafise inzara hamwe n'inyota, nk'uko tubibwirwa n'umuvugishwa n'Imana Amosi igice 8 umurongo wa 11, ko Imana yari kurungika inzara ku isi, atari inzara y'umutsima canke inyota y'amazi, ariko inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Uhoraho. Nk'uko umuntu yumva inzara n'inyota mu mubiri ufatika, harumvikana kandi n'inzara n'inyota mu bugingo bw'umuntu. Kandi nk'uko dutegerezwa guha umutsima n'amazi umubiri wacu, ifungurwa tukagaburira umubiri wacu kugira ngo ubandanye ubaho, ni nako dutegerezwa guha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu bugingo bwacu kugira ngo bubeho ibihe bidashira. Rero
kino gitangaza kigaragara gisanzwe Kristo yakoze hano gishushanya igitangaza cyo mu buryo bw'impwemu ico yari gukora kugira ngo agaburire ikiremwa muntu. Zabaye inshuro zibiri aho yakoze igitangaza nk'iki mu gice cya 14 muri Matayo hamwe no mu gice cya 15 muri Matayo, naho nyene yarasubiriye agwiza imitsima n'amafi agaburira abantu 4,000 ku nshuro ya kabiri. Ku nshuro ya mbere yagaburiye abantu 5,000. Rero dushobora kubona ko kuba ivyo bishushanya ivyo mu buryo bw'impwemu, kuko Kristo bwiwe ariko aravuga ivyo muvugishwa n'Imana Mose yavuze mu gusubira mu Byagezwe gice 18, aho Imana ngaho biciye muvugishwa n'Imana Mose. Rabe ico ivuga. Gusubira mu Byagezwe gice 18 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya. Mwibuke ko runo rugendo rw'ubwoko bw'Uheburayo buca mu bugaragwa ruhinduka rushushanya urugendo rwacu duca ngaha ku mumbe w'isi, kandi runashushanya urugendo rw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rica mu ntambuko zitandukanye. Haravuga mu gice 18 mu gusubira mu Byagezwe umurongo wa mbere ukabandanya hati, ivyagezwe byose mbagera uyu munsi muze muvyitondere mu bishitse kugira ngo mubone kubaho mugwire, kugira ngo mwinjire igihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha, kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo imyaka uko ari 40, kugira ngo bacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza bagaburira manu mutari muzi na ba sogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Kandi n'igiki kiva mu kanwa k'Uhoraho ni ijambo ryiwe, kandi akanwa k'Imana n'abavugishwa n'Imana abo irungika uva mu ntambuko uja mu yindi. Ijambo riva mu Mana biciye mu bavugishwa nayo ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, imfungurwa z'ubugingo bw'ibiremwa abantu. Kristo avuga iki gisomwa igihe yageragezwa n'umugwaniza akamubwira ati, nambura umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Kristo yaravuze ati, umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero turafise ikintu dukeneye rero cyo mu buryo bw'impwemu. Buri muntu wese aza kuba ngaha ku mumbe w'isi arafise ico kintu akeneye mu buryo bw'impwemu, kandi no gukenera gufungura imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kandi izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo mu gihe umuntu yemerewe kubamwo, ari naryo riza biciye mu kanwa k'Imana mu ntumwa y'Imana iyo ibifise muri buri gihe. Rero y'Imana izanye iryo jambo, nuko rero abantu baba bari kumwe n'iyo ntumwa muri ico gihe bahabwa igikorwa cyo gufungurira abantu, kuko Imana iba yamaze kurizana biciye mu ntumwa nk'uko yabikoze hariya Yesu. We yari yamaze kugwiza imitsima n'amafi yashimiye Imana. Rero hari haramukiwe ko intumwa nazo zibihereza abantu. Rero turabona ko uva mu gihe uja mu kindi ivyo vyamye ari uko biri. Rero mu gihe cacu naho mwitegereza Imana mu Vyahishuwe igice 10 murongo wa mbere ukabandanya murongo wa mbere kugeza kwa 11, turasanga marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe.
kandi ako gatabo agaha umuntu muvugishwa kugira ngo akarye hanyuma avuge ijambo, hanyuma ahanurire amahanga menshi indimi n'amoko menshi. Rero icyo ni igitabo gihesha uburenganzira ijambo ry'Imana ririko rihabwa umuntu kugira ngo arige, kugira ngo bityo ahanurire amahanga menshi indimi n'amoko menshi. Kandi y'iryo jambo rivuye mu kanwa ko muvugishwa n'Imana ntumwa, kuba ari iry'amahanga menshi indimi n'amoko menshi, nuko rero mu gihe iyo ntumwa yemerewe kubamwo hamwe n'ab'Imana yashize mu ruhande rwiwe kugira ngo bakorane mu gihugu cya Kristo, hari abakozi b'Imana n'abakorana nawe hamwe n'umubiri w'ibanga wa Kristo wose, bagira ihigwe ryo kumva ijambo rya Yesu yongera ko ribabwira ati muba ari mwebwe mubagaburira. Kubw'ibyo rero mwitegereze, dufise ihigwe ryo gufata mu mavideo ijambo rivuzwe kugira ngo rigume rifashwe mu mavideo, muri audio hamwe no mu mashusho, ndetse kandi no kugira ngo rije no mu bitabo, no kuvuga ngo kugira ngo rigwizwe bityo rishobore guhabwa abantu benshi, bashobore kurya bityo kuri izo mfungurwa z'umujyi bw'impwemu. Haravuga mu vyashuriye hano mu gice ca mbere umurongo wa 3 ati hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo yo kukuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Nuko rero nambara abanyamahirwe abasoma, nuko rero hari umuntu ategerezwa kwandika kugira ngo abandi basome. Kandi namba hahiriwe n'abumva, hariho umuntu rero ategerezwa kuvuga, ni ukuvuga ngo ategerezwa kuzana iryo jambo rivuzwe, kandi ritegerezwa kuguma rifashwe mu majwi kugira ngo ntiryumvwe gusa n'abari ngaho muri uwo mwanya, ariko rigume rifashwe, hanyuma bashobore kuryumva abantu ibihumbi canke amamiliyoni y'abantu. Kubw'ibyo rero n'abanyamahirwe abakora muri ico gikorwa cyo kugaburira abantu imfungurwa zo mu gihugu mpemu izo Imana izana mu gihe cacu, nk'uko babaye abanyamahirwe abafunguriye abatanze imfungurwa zo mu gihugu mpemu zihwanye na buri gihe mu bihe vyaheze, igihe Imana yarungika buri ntumwa hamwe n'imfungurwa zo mu gihugu mpemu ijambo, abari kumwe n'iyo ntumwa bakoze muri ico gikorwa babaye abanyamahirwe mu kujana ubutumwa. Rero mwitegereze agaciro k'imfungurwa zo mu gihugu mpemu. Imfungurwa zo mu gihugu mpemu zirakomeye cyane, zirahambaye kurusha imfungurwa zisanzwe z'umubiri. Imfungurwa z'ubugingo nizo mfungurwa ngirakamaro cyane, kuko umuntu ashobora gupfa kubwo kubura imfungurwa zisanzwe, ariko yamara mu gihe umuntu yizeye Kristo mukiza wiwe, akoze ibyaha vyiwe mu maraso yiwe, akaronka na mpwemu wiwe, uwo muntu ntaba apfuye, ariko ni umubiri we w'inyama gusa uba upfuye, ariko umuntu aba yimukiye kuba mu buringanire bwa gatandatu, kandi aba ari ngaho muri paradizo ari habaye. Ariko iyo umuntu atariye imfungurwa zo mu gihugu mpemu mu gihe yemerewe kubamwo, nubwo uwo muntu yoba ari muzima mu buryo bufatika, akaba avyibushe kuko arya mu buryo bugaragara, akarya neza, mu buryo bw'impwemu ubugingo bwiwe buba bugwaye, buba budendebukiwe, kandi buba buriko burapfa. Kandi hariho abantu bakiri bazima baba barapfuye, bapfa bahagaze. Rero imfungurwa zimwe rudende z'ubugingo kugira ngo ubugingo bwacu ntibupfe ni ijambo ry'Imana. Umuntu azotungwa n'umutima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi muri buri gihe na buri kiringo ijambo ry'Imana ryamye riva mu kanwa k'Imana mu ntumwa y'Imana kubw'abantu.
murabe ingene ijambo riza ku ntumwa rikava ku ntumwa rikaja no ku bantu. Uko niko vyamye mu bihe byose. Murabe bino nyene biri ngaha mu Vyahishuwe igice c'icumi. Marayika w'inkomezi, marayika w'isezerano aha umuntu ijambo ryiwe, igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cimatanije kugira ngo akige, kugira ngo hanyuma azohanurire amahanga menshi, indimi nyinshi n'amoko menshi. Nivyo nyene bigaragara ngaha. Turabe muri Yeremiya, ni hamwe muri aho hantu mu gice cya 15 umurongo wa 16. Duhereye ku murongo wa 15, igice cya 15 umurongo wa 15 haravuga ngo, ewe uhoraho, ivyo urabizi, nyibuka ungendere, umpore abandendereza, ntunkureho kubwo kwihangana kwawe. Menya ko ari ku bwawe ntukwa, amajambo yawe yarabonetse ndayarya, kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe, uhoraho Mana nyene ingabo. Ubu naho tuje muri Ezekiyeli igice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, ndetse no mu gice ca kabiri, igice ca kabiri n'igice ca gatatu. Muri Ezekiyeli turabe ico atwereka hano. Igice ca kabiri murongo w'indwi ukabandanya aravuga ngo, muri Ezekiyeli aha twosoma duhereye imbere yaho gato, duhereye ku murongo wa gatatu kugira ngo dutahure neza. Arambarira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bisirayeli, ku ihanga ry'abagarariji bangararije, bancumuye ko bona basekuruza gushitsa no kuri uyu munsi nyene. N'abana b'inshinyaguza b'imitima ikomantaye, abo nibo ngutumye ko. Uzubabarire utuku ni ku mwami uhoraho agize. Nabo bazokumva canke batazokumva, kuko ari inzu y'abagarariji, ariko rero bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzutinye n'amagambo yabo. Niyo woba mu mikere no mu mahwa, ukabana na za sikoropiyo, ntuzutinye amagambo yabo, canke ngo uranduge umutima n'igitsure cabo, naho ari inzu y'abagarariji. Nuko uzubabarire amajambo yanje, bo vyumva batovyumva, kuko ari abagarariji. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumve ico nkubwira. Ntubu umugarariji nk'iyo nzu y'abagarariji. Asamika akanwa kawe, maze ico nguha ukirye. Ngize ntya, mbona ukuboko kuramvuye kuza yondi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo. Mu bihe vya kera, ibitabo ntivyari bimeze nk'uko bimeze ubu, ariko vyari bimeze nk'umuzingo bizinze. Uko niko rero nawe yakimweretse hano, kuko uko niko vyari bimeze ibitabo muri ico gihe. Reka turabe, haravuga ngo, akizingururira imbere yanje, kandi cari canditswe imbere n'inyuma, canditswemwo intimba n'amaborogo n'amahano. Nuko arambarira, ubonaho rero twimukiye mu gice ca gatatu. Nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, ico ubonye ukirye, urye uwo muzingo, uheze ugende ubarire inzu ya Isirayeli. Nuko nasamika akanwa angaburira uwo muzingo. Arambarira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuze uyu muzingo nguhaye.
nuko ndawurya mu kanwa unsosera nk'ubuki, maze arambwira ati genda ushikira ab'inzu ya Isirayeli ubabarire amajambo yanje, kuko ntagutumye ku ihanga ry'abavuga imvugo itumvikana n'ururimi rugoye, ariko ni ku b'inzu ya Isirayeli, si ku mahanga menshi avuga imvugo zitumvikana n'indimi zigoye, abo mudashobora kumvikana mu majambo. Nukuri iyo aba ari bo ngutumyeko bo bokumviye, ariko inzu ya Isirayeli ntizokumvira, kuko nanje banse kunyumvira, kuko ab'inzu ya Isirayeli bose mu ruhanga rwabo ari abanyakadada bikomantaje imitima. Ehe mpinduye mu maso hawe ngo hakomere hahangare mu maso habo, n'uruhanga rwawe ngo rukomere ruhangare impanga zabo. Uruhanga rwawe ndaruhaye gukomera nk'intosho rurusha isare. Ntubatinye canke ngo uranduge umutima n'igitsure cabo, naho ari inzu y'abagarariji. Maze arongera arambwira ati mwana w'umuntu, amajambo yanje yose nzogenda nkubarira uzuyakire mu mutima wawe, uyumvishe n'amatwi yawe, uheze ugende ushikira abo mu bwoko bwanyu b'abanyagano, uvugane nabo ubabwire, bo vyumva batovyumva, utuko ni ku mwami uhoraho agize. Maze mpwemu aranterura, numva inyuma yanje ijwi rihinda cane rivuga ngo ubwiza bw'uhoraho bushemagizwe ahantu hiwe. Rero murabe ingene mu buryo bw'impwemu Imana yagaburiye muvugishwa n'Imana Ezekiyeli, imugaburira umuzingo w'igitabo. Rero mwitegereze, ntabwo ari ikintu co mw'uburinganire, riva mu bundi buringanire, ijambo ry'Imana. Rero ivyo nyene biba no mu vyahishuwe igice c'icumi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Kandi nk'uko atuma umuvugishwa n'Imana Ezekiyeli, hanyuma akavugishwa akabwira ab'inzu ya Isirayeli mu vyahishuwe igice c'icumi, turabona ko uwurya ico gitabo hanyuma arabwirwa ati birakwiye rero ko wongera ukavugishwa iyindi ncuro. Nyihanganire, akavugishwa iyindi ncuro ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi, kandi uwo niwe muntu afise ubukozi bw'ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma, kugira ngo avugishwe ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi, harimwo n'ubwoko bw'Abaheburayo. Hanyuma mu vyahishuwe 11 aho tuhafise ubukozi bw'imyelayo ibiri, ivyamwa vy'igitabo. Igitabo cariwe n'uwarose ico gitabo kugira ngo akige. Yohana ngaho yarahagarariye umuvugishwa n'Imana ntumwa wa nyuma wo mu kiringo ca nyuma, ikiringo c'ubwami, ari nawe azorya ico gitabo gihesha uburenganzira, ico gitabo kizinguruye Kristo mareka w'isezerano azanye, hanyuma akazogira ubukozi bw'ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma. Kandi ni umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo c'ubwami, ari we azobwira ubutumwa bwo ku bw'Abaheburayo, agahamagara akageranya 144 vy'Abaheburayo, 12 vya buri muryango. Ariko ubwa mbere ategerezwa guhamagara no kwegeranya abatereje bo mu banyamahanga ku munsi wa nyuma, hamwe n'ubutumwa bw'icuri n'ingagenzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Nuko baheze bashigwe, bityo abatoje n'Imana bo ku munsi wa nyuma bashigwe mu gihe c'ibirego by'imfuruka, bategurwe kugira ngo bahindurwe bazamurwe nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Abatoje n'Imana bo ku munsi wa nyuma muko bariko bumva marayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo mu butumwa bw'ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma, bazoba bariko bumva ijwi rirengagenzamba canke inzamba ya nyuma, kuko iryo niryo jwi rirengagenzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, rihishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, kandi rirahamagara rikegeranya abatoranijwe, rikadutegura kugira ngo duhindurwe muri iki gihe ca nyuma. Buno butumwa ni ubutumwa bugaburira mu buryo bw'impwemu bugingo bwacu ku munsi wa nyuma, nk'uko
nk'uko twamye tugaburirwa biciye mu bihe bitandukanye by'ishengero, tukagaburirwa imfungwa zo mu gihugu mpemu zo guhishurirwa kw'Imana ko kuza kwa mbere kwa Kristo ku munsi wa nyuma iciyongera, tuzoronka uguhishurirwa kw'Imana ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi izo ni imfungwa zo mu gihugu mpemu, manu yanyegejwe, yari yanyegejwe abera, abizera bo mu bihe byaheze, iratangwa muri iki gihe cya nyuma kugira ngo iribwe. Iyo manu yanyegejwe ihabwa unesha, unesha nawe azoyisangira n'abo mu rugo rwiwe, mu muryango wiwe, ari cyo gihe cibuye rigumye imfuruka. Uwo ni wo muryango wiwe wo mu ijuru. Rero dushobora kubona ko uwari wa mushumba wo kwizigura ubwenge uw'Imana yashize mu rugo rwayo ku munsi wa nyuma, nk'uko yashize abashumba bazigirwa b'ubwenge mu nzu y'Imana muri buri gihe, aribo babaye abamarayika ntumwa b'ibihendwe by'ishengero. Rero umugisha ukomeye cyane ku mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge azoba hari ku munsi wa nyuma atanga imfungwa zo mu gihugu mpemu ku gihe, nuko uwo mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge azohabwa kuganza ibyo shebuja byose afise. Uwo mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge akiri muzima azoragwa mu mwuzuro, ndetse mu yandi majambo azoronka umugisha ukomeye cyane kurusha umugisha w'abandi bashumba bose babizigirwa b'ubwenge bo mu bindi bihe, kuko nta n'umwe mu bandi bashumba bo kwizigirwa b'ubwenge b'ibihendwe by'ishengero, nta n'umwe muri bo yabaye intumwa y'ikiringo. Ariko umushumba wo kwizigirwa b'ubwenge azoba hari ku munsi wa nyuma atanga imfungwa zo mu gihugu mpemu ku gihe, mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari nawe aronka manu yanyegejwe. Haravuga ngo unesha nzomuha kujya kuri manu yanyegejwe, ibyahishwe igice cya kabiri umurongo wa 17. Hamwe no mu byahishwe igice cya kabiri umurongo w'indwi haravuga ko azomuha kujya ku byamye ku giti cy'ubugingo. Nuko rero mwitegereze umugisha ukomeye cyane uhari kuri uwo anesha. Igice cya kabiri umurongo w'indwi mu byahishwe haravuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwe mabwira amashengero, unesha nzomuha kujya ku byamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Kandi Kristo niwe giti cy'ubugingo, kandi Kristo ari mu ishengero ryiwe uva mu gihe uja mu kindi. Kandi ku munsi wa nyuma azoba ari he? Azoba ari mu ishengero ryiwe mu gihe cibuye rigumye imfuruka. Rero Kristo ijambo ari mu ishengero ryiwe azoha kujya unesha muri iki gihe c'iherezo. Kandi umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge ajya izo mfungwa zo mu gihugu mpemu, akanaduha ko natwe twese muri iki gihe. Kandi abafise umugisha wo gukora mu gikorwa cyo gufata amajwi hamwe no kugwiza ibitabo, nuko rero bafise umugisha ukomeye cyane, kuko bariko barakora mu gikorwa aho bagaburira abandi bantu, bariko barasereva, bariko baratanga imfungwa zo mu gihugu mpemu mu mavideo, mu makaseti hamwe no mu bitabo. Ni ukuvuga ngo ibyafashwe mu majwi no mu mashusho bakabigwiza no mu bitabo. Kubw'ibyo rero kw'abo bantu hariho umugisha ukomeye cyane uvuye ku Mana, hari nawo umugisha bazotahura igihe bazowuronka. Kandi nibawuronka nuko rero bazovuga bati ariko mbega umugisha ukomeye cyane, siyo nza kumenya ko byari bimeze uku, ko nzoronka umugisha ukomeye cyane, ati mba narakoze cyane muri ico gikorwa cyo kugaburira abandi bantu. Ariko mwitegereze, hataragera icyo gihe gwana ukore cyane, kuko nuko biri.
turahiriwe cyane muri iki gihe cya nyuma mu gufungurira, mu gutanga indya zo mu buryo bw'impwemu, tugaburira abo bose bafise inzara n'inyota, atari inzara n'inyota by'indya zisanzwe, atari inzara n'inyota y'umutsima n'amazi, ariko inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana muri iki gihe cya nyuma. Rero nimuba ari mwebwe mubagaburira, niko Kristo yavuze hariya. Kandi namba ku mfungurwa zisanzwe yavuze uko, mbega kangahe cyane ku mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, hari nazo yamyagira gute agwiza muri iki gihe cya nyuma. Kandi namba yamya azigwiza ni ukugira bigende gute? Ni ukugira ngo azigaburire abafise inzara n'inyota. Igihe bose biyumvira ko atazindi ntambuko zigihari canke ibindi bihe bigihari, ko atanu ubutumwa bugihari ku bantu, mwitegereze Kristo yakoze igitangaza, yafashe ivyari bihari arabigwiza. Ubu rero hariho imfungurwa z'umusesekara kugira ngo zigaburirwe abantu bose, kuba bayeho muri iki gihe hamwe n'abazobaho mu nganje y'imyaka 1000, kuko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Kandi hamwe n'iki, hamwe n'ijambo bazokuzuzwa ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho, kuko ni mu ijambo ryiwe rihishuwe n'Imana itwigishiriza twebwe twese. Ubwo nibwo buryo Imana itwigishamwo, kandi iryo jambo rihishuwe buri gihe riza biciye mu ntumwa yo mu gihe kiba kigezweho. Rero ijambo rihishuwe ryo ku munsi wa nyuma twamaze kubona yuko riza biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Biciye muri marayika wiwe niho Kristo, marayika w'isezerano, niho arizanye ku ishengero ryiwe. Jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Rero twese dufise ihigwe hamwe n'umugisha ibyo gufungurira, byo kugaburira abandi bantu bose, kuko imfungurwa ziriko ziratangwa kandi ziriko zirashirwa mu mavideo, mu bitabo hamwe no mu makasete, kugira ngo bashobore kuzironka abantu, hanyuma bagaburira ubugingo bwabo. Umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Petero yabibwiye Yesu neza igihe Yesu muri Mutagatifu Yohana igice cya 6 yabwiye abigishwa biwe, aribo bari babonye ko abantu bariko barigendera, abari bariye imitsima n'amafi hamwe n'ibindi. Hanyuma igihe Yesu yavuga ibintu bigoye, ibintu bo batashobora gutahura, nuko baciye bigira. Abigishwa mu mitima yabo biyumvira bati, iryo jambo rirakomeye cyane, ninde ashobora kuryakira? Yesu arababwira, amenye ivyiyumviro by'imitima yabo, arababwira ati, namwe murashaka kwigira? Petero aramubwira ati, tuje kwande wundi? Ni wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Urabona, ijambo ry'ubugingo budashira niryo twebwe dukeneye, kandi niryo jambo ry'umwami Yesu Kristo. Rero ijambo ryiwe uva mu gihe uja mu kindi riza biciye mu ntumwa izo yarungiye kuva mu gihe uja mu kindi. Muri buri gihe yarungika intumwa, mu gihe cacu naho arungika intumwa, kandi irashingirwa intahe na Kristo, marayika wiwe. Jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Vyahishuriwe igice ca 22 umurongo wa 16. Rero mu byahishuriwe igice ca 4:1 haravuga, Kristo mw'ijuru rirenganye nzamba yaravuze ati, duguze hano. Mbega tugiye kudugira he? Mu gihe c'ibirwa imfuruka, arico kibanza igihe aho we ari muri iki gihe ca nyuma, nk'uko yari ari no mu bindi bihe. Muri buri kimwe muri ivyo bihe agaragariye muri marayika ntumwa wa buri gihe.
rero tudugira mu gihe c'ibirwa imfuruka kugira ngo twumve Kristo mareka w'isezerano mpwemu yera atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi azobikora gute? Nk'uko yabikoze muri buri gihe co muri kahise biciye mu ntumwa ya buri gihe, nukuri azoba ari mu ntumwa yo mu gihe c'ibirwa imfuruka ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma igihe ashitsa rino sezerano mu vyahishuriwe igice ca 42:6 arishitsa biciye muri marayika wiwe ntumwa. Yaravuze mu gihe ca 42:6 tarambarira aya majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye mu marayika wiwe kugira ngo yereke abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Murabe aho ingene ibintu yavuze ko azotubwira mu kudugira aho yarari abimenyekanisha biciye muri marayika we ntumwa, kuko mu kudugira ahari mu gihe c'ibirwa imfuruka wari muri marayika we ntumwa atubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, nk'uko yabikoze biciye mu bavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera, biciye kandi no mu ntumwa, biciye no mu bamarayika ndwi ntumwa. Nico gituma mu gusubira mu vyagezwe igice ca 18:15 kabandanya, Mose yavuze ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, aba ari we muzokumvira. Kubera iki? Kubera iki Mose yavuze yuko ari ukumva uwo muvugishwa? Munyihanganire. Mu gice nyine ca 18 umurongo wa 18 na 19 haravuga impamvu ari ukumva uwo muvugishwa n'Imana. Rero uva mu ntambwe kuja mu yindi, buno buvugishwa bwagiye burashitswa vy'igihe gito mu bavugishwa n'Imana batandukanye b'Imana yarungitse, hanyuma bwashikijwe umwuzuro wose muri Yesu, hanyuma bwashikijwe vy'igihe gito mu bigishwa intumwa hamwe no mu bamarayika ndwi ntumwa. Ku munsi wa nyuma naho buzoshitswa mu mwuzuro kandi muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Haravuga gusura mu vyagejwe igice ca 18 umurongo wa 18 n'uwa 19 ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, no kuvuga ngo ameze nka Mose. Kandi ku munsi wa nyuma ubukozi bwa Mose nk'umwe mu myelayo ibiri buragaruka, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. N'Imana ishira amajambo yayo mu kanwa kamuvugishwa uwo irungika. Nico gituma Petero yavuze ati tuje kwande wundi, ni wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Nico gituma Yesu ivyo yavuga we yaravuga ko atabivuga vyigeneye, ariko uko data yabimwereka uko niko yabivuga akabibwira abantu. Kubw'ivyo rero ntiyari amajambo y'umuntu, ariko yari amajambo y'Imana, ari nayo yarari muri uwo muntu. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobarira ivyo ndamugeze vyose. Nico gituma Yesu ivyo yavuga ntiyari amajambo y'umuntu, ariko yari amajambo y'Imana. Kandi mu yandi majambo, aya majambo ni amajambo y'ubugingo budashira. Amajambo yanje ni mpwemu kandi n'ubugingo, niko Yesu yavuze. Kandi yaravuze ngo uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Yohana Mutagatifu igice ca 5 umurongo wa 24. Rero hakenewe ko ikiremwa muntu kironka iryo jambo ry'ubugingo budashira, ijambo ry'Imana ryo mu gihe umuntu yemerewe kubamwo, kugira ngo agaburire ubugingo bwiwe, kugira ngo abeho ibihe bidashira. Kandi murabe ingene byose vyoroshe. Mbega nihe tuzosanga ijambo ry'Imana ryo mu gihe twemerewe kubamwo?
we ashira ijambo ryiwe umuvugishwa n'Imana ntumwa uwo arungika. Kandi ninde umuvugishwa n'Imana ntumwa uwo azorungika muri iki gihe ca nyuma? Yesu ubwiwe nyene avyivugire mu vyahishwe igice ca 22:16. Yesu yaravuze ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kubw'ivyo rero muri we Kristo azohashira ijambo ryiwe mu kanwa k'uwo muvugishwa n'Imana ntumwa hamwe no mu mutima w'uwo muvugishwa n'Imana ntumwa. Uwo ni we ajya igitabo gisha uburenganzira, igitabo c'imatanije ndwi, kandi afise ubutumwa bw'ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma. Ati, kandi azokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 3 umurongo wa 22 na 23, mutagatifu Petero ariko aravuga kuri ubu buvugishwa yavuze ati, nzomurandura mu bantu. Ni ukuvuga yuko acibwa mu ihanga ry'Imana, agatakaza uburenganzira bwo kuba mu bantu b'Imana. Mu yandi majambo, agatakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Kubera iki? Kuko atumviye ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo mu gihe yemerewe kubamwo. Kandi amajambo yanje ni mpwemu kandi n'ubugingo. Petero yaravuze ati, wewe ni wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Iryo ni ijambo rigaburira ubugingo bwacu. Izo nizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bwacu. Nizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bwacu. Umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero muba ari mwebwe mubagaburira abandi bantu bose, mubagaburira iryo jambo. Mube ari mwebwe mubagaburira. Yesu imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi adukoresha cyane kuri uno munsi wa nyuma mu kugaburira isinzi ry'abantu bafise inzara hamwe n'inyota mu bugingo bwabo. Atari inzara n'inyota by'umutima n'amazi, ariko inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe ca nyuma. Ese Imana yogwiza imigisha yayo kuri mwebwe. Imana ibateza imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara, kandi baronkere ibintu byose mwebwe mukeneye kugira ngo mugaburire abantu muri buno butaka bwose, muri kino kibanza cose aho mwebwe muri, ndetse no mu bindi bibanza navyo. Mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese ngaha hamwe n'intwari z'umwana wa Dawidi, hamwe kandi n'abakora mu kugwiza ibitabo, ndetse n'abakora mu gufata amajwi. Imana ibahezagire cyane mwese, kandi bakoreshe muri bino bikorwa mu gihugu cayo.